Amahoro cyane Radianti ndi Nestor ndi umu ethical hacker ndi n'umushakashatsi mu bijyanye na technology cyane muri cyber security na electronic engineering. Uyu munsi turashaka tubandanirize kandi ku bijyanye na basic skills kugira ngo umuntu abe umu ethical hacker, ibintu by'intango ashobora kubazi. Umuntu yaje guhitamo operating system nk'akarorero, nababwiye ko Linux ariyo operating system nziza kandi nziza cyane ku bijyanye na penetration tests, kuko turiko turavuga kuba aba hacker, kuko nababwiye ko nza kubasigurira aba hacker ukuntu batandukanye. Hackers batandukanye bari mu mice itandukanye kuko abantu benshi iyo bumvise lomo hackers bumva ko ari jambo ribi, ko ari abantu bonona, ko ari abantu bakora ibintu bibi gusa, ariko hacking ni domaine nini cyane gose, nini cyane, wanashima na technology igeza hiri kubera le hackers. Yabata hacking iriho, technology niba yavansa, nta bintu bishasha bihaba, ibintu biba bigomba kwa kundi nyene. Mugabo kubera le hackers, technology avansa. Les hackers rero si kuvuga ko ari umu informaticien ari simple, no. Hacker n'umuntu vraiment novuga ni ari passionné na informatique, ari passionné n'uvuga c'est pas informatique, n'uvuga technologie. Tuvuze technologie ni combinaison informatique, électronique, mécanique, ni ibintu byose mubona bitumye ubuzima bwa kwisi novuga bworoha. Rero umu hackers bari groupe mu buryo butandukanye kandi baranatandukanye. Ego misa abantu babi nkuko benshi bakunda kubyumva kacabona nk'abantu babi. Rero iyo maze kubaho mu ethical hacker, no kuvuga umuntu agira penetration testing, araba yetidia system kanaka canke application kanaka canke web kanaka maze agashobora kubonamwo faiblesse, no kuvuga vulnerability yiyo biri muri iyo application canke niyo muri iyo web, kugira ngo abakoze iyo web canke nimba ari yayikoze bashobore ku renforcer sécurité, bashobore kuyikora ikomere cyane. Voilà, iyo niyo bit y'umu ethical hacker, agira de penetration testing ku madomene atandukanye. Rero iyo urikora mu shaka umu ethical hacker, uragerageza ukikoncentra kuri nuze yakana kuri domaine wenyene ushatse, canke bivana n'umuntu urashobora no kuziga zose, ni nyinshi nzogerageza ndabereke. Ubwa mbere rero nabwiye yuko utegeza kumenya le command line. Command line zidufasha kunaviga, kunaviga meme no mu madomene no mu bintu bitandukanye zo turiko turakora. Ni command line, nta kintu uzoza kuranza ngo hama ngo cikoro ya ni command line. Command line rero nizo zidufasha, singa kujya ko muri Windows ushobora kugwa application bakubwira ati klika gusa kuri suivant, next bas ukaburaje kuinstalla. No, siko biri. Muri Linux nk'akarorero niyo operating system twatoye, dufata nk'akarorero umu hacker ni naenda basaba nk'abantu batanguye bashaka kwiga no kumenya penetration testing yuko mutangwa na Linux. Ni nziza irimo amatools menshi nkuko naberetse. Ayo matools nzobasigurira imwe ukwikora gome, ariko ubu tubanze twige les connaissances de base, the basic skills. Izo basic skills nazo turatangurira ku ya mbere. En fait novuga ati izi ngomba kuberekana ni do base. Ngomba kumenya nk'akarero ahondi bana nugure command yanje, ngomba kumenya aho ndashobora gukoresha command pwd ni printed working directory. Ngomba nk'akarero kuraba ibiri ngaho mu iyo directory cangira ls ariyo bita list. Ndashobora kumena ikubona ivya ari byo ngaha, ndabona video, ndabona iki, ndashobora kugira ngomba nje kuraba ibiri muri video nk'akarero. Murabona hari muri video, ngomba ndabe ibiri muri video, nshobore kubona atana video ni nshobore kubona ati ibintu biri muri video ni ibi. Alors nchangira cd ama anshamo video, amashangira entrée ngize ls chambona mu video ibintu muri file ya video ibirimo ni ibi ngaha mubona ngaha. Hama iyo ni commande ya mbere. Hari zo commande zishika kuri zitatu tumaze kubereka: wpd, ls hamwe na cd. Ndashobora gukoresha iyindi yita
nk'ubu dufate na ndi muri video ubu nk'ubu ngize ngira WPD bacabanyera ko ndi muri video nshaka kugaruka ngaha muri home cangira CD nkacangira n'amapoint atatu abiri aja mbangarutse ana ndinze ngira ubu naho WPD anakomba ndi hahandi kwasa nahambe aha muri iki gihe mba ngomvye kugaruka muri inyuma nko gusubira inyuma touche ya retour murabona kuri Windows. Hama ndashobora kumenya ndashaka kubona akarorero nshaka kuva ngaha ndashobora kugira exit ngize exit kigenda banugaye ndashaka ndayuguruye ndashobora kunaviga mu mantuze asanzwe aha murabona iyi user ni ntuze ya ni account ni normal account si admin account. Nshaka kuja muri admin account ndashobora ngira sudo CSU nukuvuga super user ngize uku nshiramwo mode pass yanje ndayishizemo urabona handi mu yindi user cyo muraba ngaha bana ko nahinduye ubu sinye yahindutse ugeranije kuraba ngaha isinye yaha cyo kimwe ni yaha ndinze nkubu ngira WD nchambona ko ndi muri home mugabo ndinze ngira who am I no kuvuga ni ntuze kumenya aho ndi bashamye ko ndi root ahani account shamye ko ndi root mugabo murabe kare ndi ngaha ankagira who am I banyereka ko ndi git kuvuga sudo cu manage muri account ya root naho mba ndi muri account ya GT isanzwe. Murabona ibyo byose ni ibintu bigizene byiza kandi bikenewe cyane iyo uriko uragirana ushaka kumenya command line. Hama urashobora nk'akarorero kuvuga ati ngomba kumenya matariki ushobora kugira date ini command ushobora kwereka matariki ni ntuza ino munsi ashobora kukwereka kalenda ugira card okay kalenda gatete ntiri install command urashobora gushaka kuraba nk'akarorero kuvuga nk'akarorero ugomba kweditinga text kanaka cyagomba gukopia ikintu kanaka cyagomba gucreate dossier nibyo byo ngomba ndabereke gucreate dossier ukoresha commande bita mkdir ni kuvuga make directory reka mbanze nje kuri cd nje kuri bureau kugira ngo dossier du create maze kuyibona desktop okay cd desktop okay maze kuja ngaha kuri desktop ndashobora gucreate dossier make directory tuyita nkaroro test ndinze ngira uku murabona iyi document yitwa test amaze kuba créé turabe ls murayibona ihinginga cyamuyibona yitwa test. Okay ibyo byose rero iyi document rero nshobora kuyinjiramo ndagira cd hama nkacangira test ngizuku nkagira nta kintu na kimwe irimo ngomba gucreate nka file nka text kanaka file ya text muri iyi document nyene cyankoresha command yitwa touch nkacangira nkakaroro test 1 ngizuku hama nkagira ls murabona ko harimo text 1 i text 1 nayo ngomba gusoma ibitarimo nukuvuga iyi ntuze ya Linux irazana na logiciel isoma text bayita nano cengira nano nkacanshira ko text 1 ngize entre murabona text ntana kimwe kirimo andashobora kwandika ibintu byose ngombye hama gusavinga naho ni control o to save hamwe na control x exit anshiye ngira kandi nano nkachangira text 1 murabona ko mubona content y'ibintu nanditse. Okay hama hari ndi command bita clear murana ko ibintu byabaye byinshi ubu ndashatse ndabifute nchangira clear. Okay murabona ari na command line yukumenya ukuntu
novuga ati ndi nayo ma command line umuntu akoresha cyane muri Kali Linux canke mu yandi ma open source operating system cyane y'ama derive ya Linux. Egome murakoze cyane, turacabandanya n'andi ma command line, ndabika ma command line akurikira ukuntu ushobora kumovinga, ushobora gukopya, ukuntu ushobora kugira remove file kuva kuyifuta, ukuntu ushobora kuja mu ma directory atandukanye. Ndabereke n'ama command line ushobora gukoresha ku bintu bijanye na configuration internet, byo configura ama adresse IP n'ibindi. Ibyo byose rero ndabereka ama command line mu bindi tuzoraba. Murakoze.